ikintu cyose, ikintu icyo ari cyo cyose muri wewe ukaba atakwiyemeza kurimo, nta na hamwe uzoshika, nta na hamwe, haba no ku buzima bwawe, nta na hamwe ushobora gushika mu gikorwa cy'Imana ukundi. Nukuri hinge ndababwire, ibi jewe ndabishingira intare, nimubona n'iki gikorwa nkora. Bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko dutangura kuganira, reka dusenge. Mana data rugera vyose uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, w'imiryango yose yo mwisi yitirirwa n'indimi zose, ngiye bugufi mwami Imana nguhimbaza, ngutazira, ngushima kuri Imana yacu, ngushima kuri inkomezi zacu, ngushima kuri ubwenge bwacu, ngushimira mukunzi mwiza ukuntu twitaho, ukuntu dukomeza, ukuntu dushoboza. Mwami wanje ko nzi neza ko ata muntu numwe mwisi yabariho yo kwikoresha adakoreshejwe nawe. Mwami wanje Mana yanje, rero ngushimiye igitondo ciza cy'umugisha, ngushimiye ijambo ryawe, ngushimiye integuro yawe nziza dufitiye, ko n'ijambo ryawe rirabitubwira neza ku imigambo dufitiye atari ibyaga ariko ni amahoro. Ngushimira mwami Imana ko bazokumvira ijambo bose rizobagirira ikimaze, bigatuma mwami Imana bahaguruka mu mbaraga, bagahaguruka badatinya uburiganya bwose bw'umwasi, ariko bashikanye kandi bashikamishijwe n'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari ubushobozi, ijambo ryawe ari inkomezi. Reka ribahindure kandi ribahingure kuba abakobwa n'abahungu mwami Imana buzuye ubwiza n'ubwenge bwawe, buzuye urukundo rwawe, buzuye amahoro yawe n'umunezero wawe. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo Imana ntishobora gukoresha abanyabwoba. Imana ntishobora gukoresha abanyabwoba, kuko umunyabwoba niyabonye agaserebanya kamutera ubwoba, ariko Imana ikoresha abantu bagize iki, abantu bamaze gutahura, bakizera Imana. Haleluya, bakizera Imana kandi bakamenya neza ko icyo bakoze cyose ariko bw'icubahiro cyayo. Reka dusome mu Bacamanza, turasoma igice c'indwi, dusome kuva ku murongo wa 2 dushikane ku murongo wa 3. Haravuga ngo maze Uhoraho abarira Gideyoni ati, abantu bari kumwe nawe ni benshi kurenza urugero, kubw'ivyo sinshobora gutanga Abamidiyani mu maboko yabo, kugira ngo Abisirayeli ntibanyishireko hejuru bati inkomezi zacu nizo zadukijije. None genda uvyamamaze, abantu bavyumve ko umuntu wese afise akoba atinya atahe ave kuri uwo musozi Gileyadi. Nuko hataha abantu 22,000, hasigara 10,000. Amen. Urumva Gideyoni amaze kumva ivy'Imana imubwiye ko agiye guhagurutsa ingabo, hanyuma bagatonda urugamba baja kugwanya Abamidiyani, hagurutse ibihumbi byinshi by'abantu. Haleluya, hahagurutse ibihumbi byinshi by'abantu kugira ngo baje hehe, baje ku rugamba. Ariko urumva ko bamwe bahagurutse kubera itegeko. Haleluya, bahagurutse kubera itegeko Gideyoni atanze, ko abantu bose ngira yavuze ati zina muhungu cyangwa umugabo afise imyaka iyi n'atavyo bavuze ngaho, ariko niko nibaza yaravuze ati umuntu wese azi ko afise iyi myaka nahaguruke tugende gutabara igihugu. Haleluya, barahaguruka. Bahagurutse Imana iravuga ati kugira ngo vy'ukuri bamenye ko ari jewe, ntibirate inkomezi zabo, ntibirate ubwinshi bwabo. Abwira Gideyoni atumviriza, bwira iri teraniro ry'abantu ubabariye ko umuntu wese afise ubwoba. Haleluya, umuntu wese yahagurutse kubera itegeko, afise ubwoba muri we, mubwire asubire inyuma. Mwumvise ngo uhasubiye inyuma ngo ibihumbi nuko bagenda kuvyamamaza, ngo none genda uvyamamaze, abantu bavyumve ko umuntu wese afise akoba atinya atahe ave kuri uwo musozi. Ngo nuko hataha 10,000
22. Urumva hari hahagurutse abantu 22,000 bahagurutse kubera iki? Kubera ubwoba n'itegeko. Haleluya. Batinye itegeko barahaguruka, ariko mu mutima wabo nta determination yarimwo. Haleluya. Hanyuma ngo basubira inyuma. Inge nkubwire muntu w'Imana, uyu munsi ukaba muri wewe ata determination ufise mu gikorwa, umva sini gikorwa c'Imana, ikintu cyose, ikintu icyo ari cyo cyose muri wewe ukaba atakwiyemeza kurimo, nta na hamwe uzoshika. Nta na hamwe, haba no ku buzima bwawe, nta na hamwe ushobora gushika mu gikorwa c'Imana ukundi. Nukuri hinge ndababwire, ibi jewe ndabishingira intare. Nimubona n'iki gikorwa nkora nticoroshe na gato, ibi ndabibabwiye. Haba kwiyemeza, haba kuvuga ngo ndiyemeje, nta kintu na kimwe gishobora kumpagarika. Haleluya. Gutegura ubutumwa, gusenga, kubutanga, ni determination. Uriyemeza ukavuga ngo iki kintu nteza kugikora. Haleluya. Atakwiyemeza ntibishoboka, kuko hinge ndababwire nukuri ibicantege birahari, ibicantege birahari, ivyitwazo birahari. Haraho mba ndi no mu rugendo nkavuga ngo mbega ndabigenza gute, mbega ndabireke, ariko nkumva umutima umbwira ngo wariyemeje. Rero utarishiramwe mu mutima ukavuga ngo iki kintu ndagikora kubera naciyemeje, kandi ukabuzi kandi n'inyungu. Ndababwije ukuri, hari abo bifasha. Haleluya. Utaragira iyo mutwaro ntibishoboka. Ibyitwazo birahari, hari aho ubugwaye, hari aho burushe, hari aho wumva ucitse intege, urumva ukavuga uti ndabiretse. Ariko igihe wiyemeje, nta kintu kimwe gishobora kuguhagarara imbere. Rero ukaba ushaka kuba umuntu azana impinduka, umuntu akora ikintu kizana impact, no kugira determination. Haleluya. Aba bantu rero bahagurutse, nta kiri muri bo, bavuga ati nta kundi, reka tugende, nta kundi. Ariko Imana yo irabwira Gideyoni ati reka bakuremo. Haleluya. Gideyoni agira iki? Gideyoni abakura, arababarira ati umuntu wese bafise ubwoba navemo. Rero nawe by'ukuri ukaba uvuga uti jewe ibi bintu ntavyo noshobora, nta na kimwe uzoshikako, kubera uri umunyabwoba. Rero ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, ukaba wumva ufise ubwoba muri we bwo gukora igikorwa Imana yagushizemo, senga Imana. Haleluya. Senga Imana iguhe inkomezi. Senga Imana iguhe inkomezi, kuko ico yagushizemo, n'ubu ndasubiye kubivuga, ico yagushizemo, yakigushizemo kubera abandi, yakigushizemo kugira ngo kibere inyungu abandi. Baragikeneye. Igihe utari kuragitanga, hari ibiriko birapfa. Haleluya. Ese icompa aya majambo uko ndiko ndayumva muri jewe, nawe ariko woyumva, ugahaguruka ukiyemeza, ugashira ubwoba. Imana nta na rimwe umwana wayo yahaguruka ngo reke guhagurukana nawe, ntibyokunda. Erega n'inyungu y'Imana. Igikorwa cyose ukora cyiza, Imana ndakugishigikira kuko ari inyungu yayo. Haleluya. Kuko iyo abantu bariko baratabagwa, Imana ishigwa hejuru. Iyo abantu bariko baraba mu vyaha, Imana ishigwa hejuru. Nico kintu kimwe gituma Imana ngo mwijuru haba impundu, ngo niyo umunyabyaha umwe yihanye. Suko umuntu aba yubatse amazu menshi, cyangwa umuntu yaguze imiduga myinshi, cyangwa umuntu business iwe yaduze ikagera kure, cyangwa yabyaye abana benshi, habonetse amadiplome menshi. Ibyo ntibinyiganyiza Imana. Oya, ntibinyiganyiza Imana. Ariko ikintu kimwe kinyiganyiza Imana, ngo niyo umunyabyaha umwe yihanye. Haleluya. Imana ngo mwijuru n'abamarayika na Yesu bwiwe barahaguruka bakavuza impundu, kubera ko hariho umuntu akuwe mu bwami bw'umwiza ajya mu bwami bwa Kristo. Haleluya.
kuko nico cyakuye Yesu mwijuru rega. Ntiyaje kugira ngo twubake amazu, ntiyaje kugira ngo tugire ubutunzi bwinshi, ntiyaje kugira ngo umva oyaye, yaje kugira ngo ntihagire ugwa mu mahonero. Nicyo cyamukuye mwijuru kugira ngo adukure mu bwami bw'umwiza, adukure mu biganza bya Satani, atwimuriye mu bwami bwa Se. Haleluya. Rero iyo hagize umwe yihana, mu bwami haba impundu. Amen, amen. Rero gira umwete nshuti yanje, uri uw'agaciro mu maso y'Imana, urakomeye. Ingabire yose na mbere narabyigishije ko itaranto yose Imana yatanze irakeneye ko ibyara umusaruro. Imana irakeneye ko iba inyungu ubwami bwayo. Umunsi uzoseruka imbere yayo izokubaza ico wayikoresheje. Izobikubaza. Izokubaza amazu wubatse, izokubaza amafaranga wahembwe, ariko izokubaza iki itaranto yaguhaye wayikoresheje. Abayikoresheje neza mwarumvise ko Imana yababwiye ngo ngwino batoni bane muruhukire mu bwami. Haleluya, haleluya. Ariko uwayinyegeje yamubwiye ngo ni mumutware mumuterere hariya mu muriro. Haleluya. None wumva sha uzonezerwa no gushika imbere ya data nturonke ikibanza mu bwami? Ngo nuko wishimiye amadiplome ufise, wishimiye ubutunzi waronkeye muri ino si. Ubu twarabonye ko atanumwe abugaba. N'ubw'Imana byose tubisiga, ariko ibizotugirira ikimazi nivyo twabitse mu bwami. Haleluya. Ibizotugirira ikimazi n'umwanya watanze n'ibikorwa byiza wakoze kubw'ubwami bw'Imana. Rero ndakwifuriza ko wogira ihishurirwa rikomeye rirenze iryo wari ufise, kugira ngo umenye icyo ukwiye gukora kizokubera inyungu. Haleluya. Kizokubera inyungu, kuko ibindi hari ibyo ukora uwaza ngo ni inyungu, ariko dusange n'ubuhombe kuri wewe. Ariko ibyo ubitsa mu bwami nivyo bikomeye. Ndasenga Imana data rugira byose ngo ikumara ubwoba. Haleluya. Ikumara ubwoba, ubu umunyenkomezi, uvuge ngo ndi uw'agaciro, kandi iby'Imana yampaye ntegerezwa kubikoresha. Haleluya. Kugira ngo bibere inyungu abandi, nanjye bize bimbere umugisha mu bwami. Imana yo mwijuru ibagirire neza. Imana data rugira byose uri mwijuru, sindambirwa kugushimira Mana, sindambirwa kukuninahaza, kuko uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana ikomeje kutwigisha no kuduhishura ibyo dukwiye gukora. Mana ndasengera umuntu wese azokumvira ijambo, wisuzugura warafise ubwoba, ahabwa inkomezi zo gushikama, kuko upfumbaswe nawe Mwami Imana, nta na kimwe gishobora kumukura mu kiganza cawe. Ushigikiwe nawe, nta na kimwe gishobora kumubuza gushika kuri destiny wamuteguriye. Nta na kimwe mukunzi mwiza, nyemerera rero abana b'Imana bashira ubwoba, bamenye kuri kumwe natwe, ko ariko wabivuze ngo ntuzoduta ntuzotureka, ngo ari kuzobana natwe gushika ku mpera y'isi. Rero muvyeyi mwiza, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Mpemuye ruryagure, mpemuye rusigure gusumba uko jewe nabivuze, kuko ari wewe mwigisha mwiza, kandi ari wewe twahawe. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.